ndabaye kaze cuti namwe bagenzi ba Radio Peace FM Medri cyugwaruka iradiyo isamiranira kuri West akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome amasaha 28 kuri 28 kandi kibiriraho mushobora kuyumva kandi muciye ku mihora yacu yose harimo na YouTube wanditse ijambo Radio Peace FM Burundi ituri kwigenekezo rya 21 umwaka 2025 amakuru twabateguriye akaba hanini ashamikiye kuri zino ngingo nkuru hari munzi y'umurundi yo mwikambi y'Inakivale muri Uganda iriko irahohoterwa n'inzego z'igipolisi kubera kadenderezo urunani rw'amashirahamwe haranira agateka k'impunzi CDH babona ko hari ikinyegeje inyuma y'iryo totezwa uraza kumva Sharangabo Leopold atwara urwo runani. Hari umutegetsi atwara imbonera kure zo mugambwe CNDD FDD mu ntara nshasha ya Buhumuza yarayagabishije abayoboke b'umugambwe CNL bo ku mitumba ya Rwamfu na Mugongo ko azobicira wenyene ubwiwe ubu barara rubunda abandi barahunze igihugu. Mwishirahamwe riharanira agateka k'abanyoro n'imiryango yabo nabariza basaba ko ubutungane bwohabwa abasirikare kugira ngo ibibazo birimo bironka umuti ibiterekwa abo mwishirahamwe Fokode nabyo muca mu byumva mu kanya. Amakuru tubateguriye saya yonyene tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata kumana na jewe Jo Philbert Karangwa ngirenda yabashikirize nk'abandi ko ndafashwa mu buhinga bw'ivyuma na Yves Rakoze kaze mwese. Leta mvyeyi yo ivuga yuko leta mvyeyi ngaho uzosubire kujana ikibuzo njo jambo ngaho mu matwi wanje leta mvyeyi wewe niko wowe ufise so akwima indya ufise so akwima byose ufise so akwima ishuri wakati ngo ngo umuvyeyi leta mvyeyi kumbure nuko utavuga rumwe n'ubutegetsi ariko hari abanyagihugu wowe sinzi kuvuga ugwa rigo mugana genda kubwira gajo filibe sinzi kuvuga ugwa rigo ivyo ndavuga nugushikuza kubera ko hari abanyagihugu bayitare samvye leta nkozi abona bariko barafashanya nayo nabikoresha kugira ngo bayishigikire. Amakuru tuyahere muri politike nari nababwiye hari umutegetsi atwara imbonera kure zo mu ntara nshasha ya Buhumuza yarayateye ubwoba abanyagihugu bo muri commune Butihinda na cancane abo ku mitumba ya Rwamfu na Mugongo kubera ariho hibonekeje abari ku ntonde z'abazoja mu baje nama bo mu mugambwe CNL bamwe mu bashizwe ku ntonde z'abazogandagurwa na Shabane nimubona atwara izo mbonera kure bakaba barara rubunda abandi nabo baramaze baromoka bahunga igihugu. Inkuru ndende na Krista Ela Mahoro. Ubwoba budasanzwe bwo mu banyagihugu bo muri commune Butihinda intara ya Butanyerera bwatewe n'umugumyabanga avuga ko yari kwarakebura inyankamugayo zo muri iyo commune nyene ya Butihinda uyatwara imbonera kure muri ako gace kaba yarifatiye mu gahanga cyane cyane abanyagihugu baba ku mutumba Mugongo na Rwamfu ko ariho havuye abiyandikishije mu bazoja mu bajyanama ba CNL ico we yisi cyaha kitababarirwa kuko atari ko yarabyiteze mu bwami bwiwe. Uwo bivuga ko ari we wicaga kiza yifashishije imbonera kure zigendana amahiri imipanga na za motorora mu ijoro azwi ku masina ya Shabani nimubona akaba ari we atwara imbonera kure zo mu magambo uri ku butegetsi mu ntara nshasha ya Buhumuza mu gutera ubwoba abanyagihugu kugira ngo bazokunde bahunda amajwi CNDD FDD yamumenyesheje ko batakwishima agatoni rwasa kuko ngo umuntu w'inzoba bari mubi cyane kandi aho bazomubona bakwiye gutungwa nayo bameze. Shabani nimubona akaba yarisohoreye mu kanwa kwiwe imbere y'abanyagihugu ko ikigiye gukurikira ari ukwirara mu bayoboke ba Gatoni Rwasa bose bakitwa kuko ari intumva badakwiye kwama bumva amajambo y'umugabo w'inzobe. Aha Shabani yaragabishije n'abatwara igipolisi cyane cyane abakomiseri kubuzohirahira kaza kubitambika imbere baje mu kazi kabo ko gutuzinya nka Burundi ari we bazoca baboha. Aha yagabisha umwe mu bakomiseri begereye ako gace kandi akunda gusukamwa amabisi iyo bashamiranye ko naho n'abarinza badakwiye kurwanira Gatoni Rwasa ngo nuko basa.
ubu rero ubwoba ni bwinshi cyane kuri abo banyagihugu nyuma y'aho yikuriye mu kanwa k'abantu 30 bo ku mitumba ibiri ariyo Rwamfu na Mugongo ko ngo bo batazomugora ko ari ubwiwe azohishikira akabiyicira akaba yaguma agarukana ijambo kubu hageze ataguta umwanya ku bipinga. Ubu abanyagihugu bashizwe ku rutonde na Shabane ngo bazogandagurwe barara ruhunda abandi baramaze guta baromoka inyuma yo kubwirwa ko azozana imbonerakure ziwe maze bagahera kuri umwe agenda mwiyicira. Kazaira Amahoro ndagushimire. Mu mpunzi hari impunzi y'umurundi iriko iratotezwa mu ikambi na Kivale iri mu gihugu ca Uganda. Uwo murundi ari mu minwe y'igipolisi kuva kuri uyu wa mbere w'igenekezo rya 20 umwaka 2025 akaba afunzwe ku kadenderezo k'umubanyi wiwe w'umunyekongo kazi amwagiriza kuba ari we yihishe inyuma y'inyuruzwa ry'umwana wiwe. Idonido na Claudine Ndayishimiye. Watabarizwa n'impunzi y'umurundi yo mu ikambi ya Nakivale mu gihugu ca Uganda abanyi biwe bamutabariza bavuga ko ariko ararenganywa n'indi mpunzi ikomoka muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru avuga ko uwo murundi azwi ku mazina ya Ndizeye Silvestre umwana wiwe yagwanye n'uyu mubanyi wiwe w'umunyekongo ari nayo ntandaro y'amatati kuko Silvestre yitwariwe n'uwo mubanyi wiwe nk'uwashatse gutuma umwana wiwe kugandagura uwo bariko barakina bikaba byarashitse no mu gipolisi nk'uko amasoko avyigana. Umwana wa Ndizeye Silvestre yagwanye n'umwana w'uwo mubanyi wiwe w'umukongomani hanyuma wa mubanyi wiwe yaje kuri polisi kwitwarira Silvestre amwagiriza ngo yagira ngo yice umwana wiwe. Ico gihe Chayimani asanzwe arongoye iraje Silvestre asanzwe abamwo yagashijwe bi yarabigiyemwo kuko mu gipolisi baragerageje kugira uwo mugore yuko abana bagwanye b'imyaka 12 polisi tobijamwe yogenda Chayimani akumvikanisha iyo miryango. Chayimani yarabigiyemwo arahaza arumviriza ababanyi babo araheza arabona yuko koko uwo mwana nta muntu yigeze amukubita ahubwo ari abana bagwanye hagati yabo bakabuza umwana w'umukongomani yari afite imbugita kugira akayitere umwana wundi bariko barakina murazi ko abana bakina hakagera igihe ntibahuze ariko uwo mubanyi we w'umukongomani we yarondera kudodobereza Ndizeye Silvestre. Amakuru ava mu ikambi ya Nakivale yemeza ko uwo munyekongo kazi yashatse kwereka abajeje umutekano muri iyo nkambi ko atahoro afise aho abaye kuko iyo doshe yahavuye ihindura isura. Silvestre akagirizwa kunyuruza umwana w'uyu mubanyi wiwe ariko guca Silvestre atabwa mu mvuto naho yahavuye ari kugwa. Iwacu Nakivale hareze ibintu by'uko abantu bakeya abantu bagerageza kurondera umutekano muke kuri bagenzi babo bakaza kubakorera intebe ishushe babagira ko bakoreye ibyaha ibi canke biriya. Ni niyo ntumbero nyene uwo mukongomani kazi yagerageje asubira agenda muri polisi agiriza Silvestre yuko banyuruza umwana wiwe yamukubise baramunyuruza. Ico gihe polisi yaraje yafata Silvestre baramufunga iminsi 2. Polisi agerageza kumviriza ibyabona abari ngaho ababanyi ndetse na Chayimani w'iyo village n'ibyo yarabikurikiranye cyane rwose birangira Silvestre yamuhaye ukwidegenza kuko byaragaragaye yuko Silvestre Ndizeye ariko ararenganywa yarataha muhira. Nyuma y'imisi itari myinshi Silvestre arekuwe ku igenekezo rya 20 uyu mwaka 2025 abanyi biwe bagiye babona igipolisi gisidukanye n'iyo nka kiza gutwara Silvestre ubugira kabiri bamwagiriza ko wa mwana yanyurujwe yahavuye agenda amazima yongo. Ariko hakundi nyene abantu baba bariko barondera ayo madosi we ntiyagejeje ngaho uwo mugore. Ubu uyu munsi twatangaye igihe cy'isaha 8:30 niho twabonye abapolisi baza gutora uwo Ndizeye Silvestre asubira kuja kumufunga bamwagiriza ngo wa mwana ntaraboneka kandi byagaragara ko ari itegeko ryaje riva hejuru mbere ngira ritavuye no kuri polisi ngaha i Nakivale kuko twagerageje gukurikira uwacu tuhashitse dusanga baramaze kumutwara kumwunguruza aho bita Ikabingo kuja kumufungirayo. Rero ni ibintu biteye umutima uhagaze cyane impunzi z'abarundi kwako karenganyo. Umuryango wa Silvestre usaba ko yorekugwa kuko ariko arazira akadenderezo nayo abarongozi biyo bikambi ya Nakivale bo bagasabwa kwitwararika ico kibazo ca Silvestre binavugwa ko asanzwe afite ikibazo c'amagara yo mu mutwe. Aho dusaba urongozi cyane bw'ikambi ko bwogerageza bugakurikirana iki kibazo cy'umutama Ndizeye Silvestre
kuko asanzwe afise ubumuga bwo mu mutwe. Ico gihe baramufunze bamufunguruye avayo afise ikibazo co mu mutwe, kandi hariho impapuro zivyerekana asanzwe ari ku miti ahabwa n'ishyirahamwe ry'ivyo risanzwe rikorera ngaha imiti y'abantu basanzwe bafise ibibazo vyo mu mutwe. Rero gufata umutama w'imyaka 50 irenga bakamwagiriza yuko ariko anyuruza abantu baramurenganya ahantu kumuhohotera mu buryo bubiri, cyane cyane mu buryo bwo mu mutwe kandi no mu buryo bwo ku mubiri. Rero tugasaba yuko inzego zirongoye kandi zogerageza zikahaguruka cyane cyane zikegera uwo mugore tukamenya ikintu arondera k'uwo mubanyi wiwe. Tugasaba na Shayimani Wagashodwa nawe ko yosubira agahaguruka kuko byinshi arabizi, bakagerageza kuvugira uwo mutama akavanwa mu buroko akaja aho yari asanzwe aba mu bana biwe. Ikambi ya Nakivale ikaba irimwo amoko menshi y'impunzi, nayo guhera mu mwaka wa 2015 akaba ariho abarundi sinzi batanguye kwibonekeza muri iyo kambi inyuma y'ikiringo nkora baracumuhije Petero Nkurunziza kitari gikurikije amategeko. Claudine Ndayishimiye ndagukengurukire, ariko ndanakumenyesha ko kuri iyo nkuru nyene mwishira hamwe CBDH Vicare barajushinga niki kibazo bo bakabona ko hari ivyinyegeje inyuma. Ibi bigashikirizwa na Leopold Sharangabo inyuma yaho mu matohoza bakoze basanze hari abitwaza umutekano muke muri iyo kambi kugira bakorerwe ivyo bita amadosiye. Kurikira ipfungwa ryo mu gihugu Ndizeye Silvestre asanzwe ari impunzi mu kambi y'impunzi Nakivale mu gihugu c'Ubuganda, ni ihohoterwa ritagira izina ariko arakorerwa n'umubanyi wiwe abifashijwemo n'igipolisi. Ubwa mbere Ndizeye Silvestre yari yarafashwe afatwa kubera uwo mupfasoni yamwagiriza ko ngo yamunyururije umwana. Igipolisi kiramuhagarika, mu nyuma abantu bose barahaguruka, ababanyi barahaguruka, mbere y'indongozi ku rwego rw'amavirage zirahaguruka zirerekana neza ko Ndizeye Silvestre ariko ararengana, ahubwo ko hashobora kuba hari izindi nyungu zinyegeje inyuma cyane cyane rimwe na rimwe bishika mu makambi y'impunzi ugasanga ibyo bakunda kwita ngo amadosiye, ugasanga barakenera ibintu byo kwemeza ko bashobora kuba barahohoterwa kugira ngo bashike ku zindi nyungu abandi benshi baba bariko bararondera. Ibyo rero niyo byatumye umupfasoni abandanya atazambaye kugira ngo Ndizeye Silvestre ashigwe ku iyo dosiye yo kunyuruza umwana wiwe, hanyuma nawe kumbure ishobore kugira ibindi imufashije mu bijanye n'ibyo ashobora kuba ariko ararondera. Niyo mpamvu rero mwumva ko yaciye yitabaza igipolisi cyo mu gihugu c'Ubuganda, igipolisi gisanzwe kizwi cyane ko ari igipolisi cy'ibiturire. Ni inzego zizwe haba ku rwego rw'inkambi canke haba ku rwego bwo mu buzima busanzwe. Igipolisi cya Uganda n'igipolisi kizwi cyane mu bijanye no kurya ibiturire. Rero umupfasoni yaciye yinyegeza inyuma y'ubwo rugito bw'abapolisi bari korompi, bituma rero basubira guta muri yompi uwo mutama Ndizeye Silvestre nk'uko mwabivuze nyene, akaba apfunzwe aracapfungiwe ahantu bita Ikabingo. Ariko bose abanyagihugu bamwegereye, ababanyi biwe, baba impunzi zose zaba iz'abakongomani zaba iz'abarundi, zose ziremeza neza ko Ndizeye Silvestre ariko ararengana, ariko araba victime y'inyungu uwo mupfasoni ariko arashaka mu bijanye n'ibyo by'amadokima yiwe ariko ararondera. Urunani CBDH Vicare bagasaba igipolisi kurekura iyo mpunzi y'umurundi ifunzwe izira kadenderezo na regio Murundi asanzwe anafise ikibazo c'amagara yo mu mutwe atariko aranaronka uko akurikiranwa n'abaganga n'ubunyene tumutegabire. Ico dusaba igipolisi cahagaritse Ndizeye Silvestre nuko bomurekura, hanyuma ico bakeneye kumubaza bakakimubaza yidegembya, cyane cyane ko asanzwe afite indwara zikomeye agendana kandi bimusaba gufata imiti. Iyo miti kandi hari ifunguro bimusaba ko afata kubera iyo miti. Tukibaza rero ko ahantu abari muri prison gufata imiti neza, gufata ifunguro neza rijanye n'iyo miti bidapfa koroha, kwitabwaho n'umuryango wiwe bidapfa koroha. Ariyo mpamvu rero twe dusaba igipolisi kumurekura, hanyuma ibyo bakeneye kumubaza bakamubaza yidegembya, cyane cyane ko byagaragaye ko n'ubwa mbere igipolisi cyari cyaramuhagaritse
ariko kubera ababanyi biwe barahaguruka indongozi z'ikambi zirahaguruka zirerekana neza ko ariko ararengana ko ashobora kuba ariko araba victime y'ibintu biba byinyegeje inyuma y'inyungu z'abantu bamwe bamwe ibyo rero bigatuma polisi yofata ingingo yo kumurekura hanyuma bakamubaza yidegembya kandi ikindi basanga n'uwo nawe ariko aramubesha nabo nyine bakamubaza inyungu afise mu kuremeka intebe ishushe ababanyi biwe kuko iyo umuntu ashatse kunguka asize uwundi ari mu kibazo nabyo ntabwo ari byiza igipolisi gikwiye kubikurikirana neza kikaraba uko ibyo bintu bimeze tugasaba kandi indongozi zaba ku rwego rw'amavirage zaba ku rwego rw'inkambi nk'uko babikoze n'ubwa mbere n'ubundi bongere batabare cyane cyane ko basanzwe bamenyereye ko igipolisi cya Uganda ari igipolisi gisanzwe gifise ibibazo bijanye no kurya ibiturire ku rwego rwo hejuru ibyo rero ko babizi bakaba babikeka kandi ko bishobora kuba byarabaye nuko bakwiye nabo guhaguruka bagasemerera kugira iyo mpunzi ntibandanye itotezwa ntibandanye igirirwa nabi ntabandanye ahura n'ibibazo byose ariko arahura nabyo muri iyo kambi kumbure ku nyungu z'abantu runaka uwo akaba yari Leopold Sharangabo arongoye urunani CFDH Vicar ingabire ingana n'imiliyoni 168 n'ibice bitatu y'amafaranga y'abanyamerika niyo leta y'u Burundi yarayishize ko umukono kuri uyu wa mbere igenekezo rya 2020 mwaka 2025 ibanki y'isi ibicishije ku mupfasoni Hawa Wagechise aserukira banki y'isi mu Burundi ari kumwe n'umushikiranganje mu byo ajejwe harimo ikigega ca leta Nestor Nahontuye barasinye ayo masezerano bayatera ko umukono bemeza ko iyo ngabire izofasha mu migambi itatu nkuko byashikirijwe na Hawa Wagechise imiliyoni 30 zizofasha mu guheraheza umugambi w'urugomero rwa Jiji Murembwe kugira haboneke umuyaga nkuba ukwe mu Burundi miliyoni 50 zizofasha kugwiza umuyaga nkuba mu mitumba ihanamiye igisagara ca Bujumbura imiliyoni 88 n'ibice bitatu azoshigikira ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe mu makomine 12 hamwe no mu mitumba itandukanye y'igihugu Nestor Nahontuye avuga ko gushika mu masezerano ari kimwe ariko kurangura imigambi ari kindi asaba abazorangura ivyo bikorwa kubirangurana ubwira kugira amafaranga yose azokora ico yagenewe kandi azane umusaruro mu bijanye n'ubutungane ishyirahamwe rihanira agateka k'abanyororo n'imiryango yabo ntabariza risaba ko igisata c'ubutungane coshirwa mu minwe y'abasirikare kugira ngo haboneke umuti urama ibinshimira Imana Jean-Marie atwara iri shyirahamwe akabivuga yisunze ko abasirikare bama bakoranye amanama abona indero baba bafise gutyo akizera ko aribo boshira ibintu ku murongo twebwe turi mu bagabo barinda kuko twe twavuze yuko umunsi wo kuvuka n'ubumwe kandi n'umunsi wo gupfa ubumwe twebwe igituma twavuze abantu ntibadutegera neza hari abashatse kwibaza yuko twoba dushigikiye intwaro y'igisirikare none ko komanda supreme ari umukuru w'igihugu muri byose hanyuma ubutungane hakaba procureur abacambwe bari abagarariza ingingo ziwe ico gihe rero twebwe twavuze twisunze ko amaparke aronsa abasirikare twama twagize inama turabona ukuntu bubaha kandi ntiboreka kumvira umugenerale murazi ko se baronda ari umugenerale muri nyagihe rero abenegihugu bahatorera koyoko kuko nta mu procureur w'umusoda yogarariza komanda supreme wiwe niho rero twavuga rero twe nta nkuru tutera turabisubiyemo kandi n'ubu turavyemanga rero n'abaprocureur badutelefone batubaza ngo dushaka kubasubiza mu by'igisirikare none igihe abo basivile batariko baratunganiriza abenegihugu ari imiborogo abasirikare bagatunganiriza abenegihugu abo baba bayabahize ntibo bari abo basirikare kavyukuri sindabideha n'ubu se barundi nafata papiri cyangwa 3 ayaha abasirikare urabo ko bazobikora neza ivyo ntitubivuga twinyegeje tubivuga ku mugaragaro kandi nabo n'uwo bitubaza turavyemanga yuko igihe amaparike bariko aratwagwa n'abasirikare byo bimeze neza kuko burya abatabizi neza burya procureur nawe nyina bari umupolisi
kuko bajejwe gufata rero muri nyagihe rero umusirikare we yobikora neza kuko umusirikare abazi iyava n'iyaje. Nayo mwishirahamwe Fokodebo bavuga ko igisata c'ubutungane kidakwiye gushigwa mu minwe y'abasirikare kuko akenshi ikibaranga ari inguvu. Janvier Bigirimana akavuga ko batangajwe no kubona uharanira agateka kazina muntu yubahuka gusaba ko abasirikare aribo bakwiye guhabwa igisata c'ubutungane. Tegabiri iyo mvugo nk'abahanira agateka kazina muntu cyane muri Fokode yaradutangaje kumva umuntu ahanira agateka kazina muntu avuga ati ibintu by'ubutungane tubiha abantu ahubwo bakoresha inguvu bazi kurasa ni ibintu bizoca bija ku murongo kuko igisirikare tukizi yuko kikoresha inguvu mu gukingira imbibe z'igihugu mu gutabara mu gihe igihugu itewe ntitubazi nk'abantu bajejwe gushira mu ngiro amategeko uretse ibisata bimwe bimwe vya gisirikare bijejwe vy'amategeko nk'ivyo bita auditora militaire canke cour militaire harimo abacamanza harimo ababariza amategeko babikora bisunza amategeko y'igisirikare mugabo kumva yuko avuga ati abagenero canke aba majoro canke abandi bofisiari bo baje gutwara za parke nk'uko mengo ni ibintu vy'igisirikare mu gushira mu ngira amategeko ashigwa mu ngiro n'abayize agashigwa mu ngiro hisunzwe nyene mwe nayo mategeko kandi bakabifashwamo n'inzego ziba zitwara igihugu ntabwo rero ari ibintu by'inguvu ntabwo ari ibintu byo gutera ubwoba ntabwo ari ibintu by'ibigwanisho bikoreshwa sinumva ikintu camutumye yiyumvira ko abantu bakora mu by'igisirikare aribo botwara neza inzego zijejwe ubutungane ariko kumbure abashobora kuba afise ingene ukunda bibona mugabo mu bintu byo guhanira agateka kazina muntu twebwe tuba twifuza yuko inzego z'umutekano zikora iby'umutekano nibi by'uko igihugu gitwarwa n'abasirikare sinibaza ko ari ikintu gifasha cyane mu bintu bijanye no kubahiriza amategeko ushaka kubaza agateka kazina muntu kuko ikibazo kiba kihari nuko inzego z'umutekano nako inzego zijejwe vya gisirikare usanga zibangukirwa cane no gushira mu ngiro ibintu byose bijanye n'igisirikare gusumba ivy'intwaro canke ivy'amategeko naho rero mvuga nti kuri ico ntitugihuriza ko na gatoya ntituzigera tunagihuriza ko kuko ibintu byose bigira ababikora. Dusozera aya makuru rero amaritiro 1,400 y'igitoro cyo mu bwoko bwa essence kiri mu mabido 70 nico cafashwe n'igipolisi cyo mu ntara ya Ruyigi mu buseruko bw'igihugu cy'u Burundi kuri uyu wa mbere uheze ku mugoroba. Igipolisi cyo muri iyo ntara kivuga ko ico gitoro catswe abadereva babiri bari bagikuye mu gihugu kibanyi ca Tanzania. Abatware bakamenyesha ko abo bafunzwe mu gashoka komisariya y'igipolisi ciyo ntara. Bamwe mu banyonga ivyuma basigura ko muri iki gihe bahisemo kubibika mu kubura igitoro. Mu ntara zimwe zimwe ivyo biragira ingaruka ku ngendo z'abantu aho ibiciro byo kwiyunguruza biduga cane kandi umunsi ku munsi. Nahara dusozera amakuru twari twabateguriye nshimire uruganda rwa Radio Peace FM y'ugwaruka rwo gwamagwitanga rutiziganya kugira ngo muronke amakuru atosoye neza. Reka nshimire Yves Rakoze yari mu buhinga bw'ivyuma nayo jewe Jo Philibert Karangwa nariko ndabashikiriza mwakoze kubana nanje ndabahe isango ku munsi wejo nagahwana.